Reka makuru yacu yuno mugoroba tuyahereye mu vy'intambara ya Israel n'umugwi wa Hamas muri Palestina. Muri Israel abamaze kugwa muri iyo ntambara barenga 1,200 muri Gaza naho barenze 1,350. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya leta zunze ubumwe za Amerika n'andi makungu Anthony Blinken n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu basaba bivuye inyuma kw'ibihugu vyo kwisi vyamiriza ibitero Hamas ibandanya gukora muri Israel. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Israel Tel Aviv, Netanyahu yashimiye Blinken kuba yaje muri Israel mu gihe iri mu bibazo bikomeye hamwe no kuba Amerika ibandanya gushigikira igihugu ciwe. Yavuze ku bitero vy'umugwi Hamas vyahitanye abanya-Israel barenga 1,000. Netanyahu yavuze ku mabi yakozwe n'umugwi Hamas harimo guturira abantu ari bazima, kubaca imitwe, kunyuruza abana, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu no kwerekana akamwemwe mu bubisha nk'ubwo. Atangaje ko President wa Amerika Joe Biden yavugishije ukuri kugaragara ko ivy'umugwi Hamas wakoze ari ubunyamaswa butagira uko buvugwa. Netanyahu avuga ati Hamas is ISIS and just as ISIS was crushed, umugwi Hamas umeze nk'umugwi ISIS, nguko ISIS watujijwe na Hamas uzotuzwa. Byongeye Hamas ikwiye gufatwa nguko ISIS yafashwe. Ukwiye gukugwa mu makungu, nta mutegetsi n'umwe akwiye gukorana nawo, nta gihugu na kimwe gikwiye kuha indaro. Ibihugu navyo bizohirahira bikawuha indaro bizohanwa. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yashitse muri Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Yatangaje ko yaje muri ico gihugu muri iki gihe gihambaye cyane nk'umuyahudi kandi nk'umuvyeyi. Blinken yavuze ati Israel has the right, indeed the obligation. Israel yafise uburenganzira ndetse itegerezwa kwivuna umwansi no gukora ibishobotse byose kugira ngo ivyabaye ntibizopfe bisubiye kuba. Ibihugu vyacu bigendera kuri demokrasi biritandukanya n'abakora iterabwoba mu kugendera ku mategeko n'ubuntu. Blinken yatangaje ko ibitero vy'umugwi Hamas biriko bigira ingaruka mu makungu yose. Yavuze ko mu vyabaye muri Israel abantu bava mu bihugu 36 bitandukanye vyo kw'isi bishwe canke irengero ryabo ritazwi inyuma y'ibitero bigayitse vy'umugwi Hamas. Yatangaje ko atantara n'imwe kw'isi ubwicanyi bwa Hamas butagizeko ingaruka. Fidel tugukengurukire tukivuga ku vy'intambara ya Israel na Hamas. Umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurukiyemwo ibihugu vy'abarabu yakiriwe i Moscow ku murwa mukuru w'Urusiya n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu Serge Lavrov. Bategetsi babiri bagiranye ibiganiro bishingiye ku muti babona wozana amahoro arama hagati ya Israel n'abanye-Palestina. Ejo ni Mukankusi nijaje kutubwira. Iminsi ibiri gusa nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa Hamas bagabye ibitero muri Israel, umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'ibihugu by'abarabu yakiriwe Moscow na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov wasubiyemo icyo Uburusiya bubona nk'umuti w'amahoro arambye hagati ya Israel n'abanye-Palestina. Lavrov yavuze ko hari umugambi umwe rukumbi, akaba ari icyemezo cyo gukemura ikibazo cy'abanye-Palestina cyemejwe na ONU. Yavuze ko ibyo bivuze kubana mu mahoro kwa leta ebyiri nk'abaturanyi beza. Izo leta yavuze ko ari Israel na Palestina. Lavrov ati Инициатива может быть только одна. Hari uburyo bumwe gusa bwo gukemura ikibazo cy'abanye-Palestina bwemejwe n'umuryango w'abibumbye, leta ebyiri, Israel na Palestina. Uburusiya hashize igihe kirekire bushakisha uburyo butagira uwo buhutaza mu bijyanye n'umubano wabwo na Israel n'urugamba mu ntara ya Cisjordania no mu ntara ya Gaza. Aho harimo abayobozi b'umutwe wa Hamas ushyigikiwe na Iran. Minisitiri w'Uburusiya yakiriye Moscow mu kwezi kwa 9 muri 2022 abizi neza ko bishobora kuzana igitotsi mu mubano na Israel. Mu kwatura ku mirwano iheruka kwaduka hagati ya Israel na Hamas, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyitesheje amahirwe yo kwamagana ubuyobozi bwa Washington ku mivu y'amaraso irimo gutemba. Putin yabyise urugero rugaragara rwo kuba ingamba za leta zunze ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati ntacyo zagezeho. Arega Washington ko bigerageza kwiharika igisubizo, ariko yavuze ko Amerika mu magambo y'umuyobozi w'Uburusiya ititaye ku gushaka igisubizo kibereye impande zombi. Abayobozi ba leta zunze ubumwe za Amerika kugeza kuwa gatatu ntacyo bari bagatangaza ku byo Putin yavuze.